nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime. Ahandi ho so wanyu wo mw'ijuru nta mpera azobaha. Niwagira icyo uhaye umurushwa, ntukigire ururirimbo kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga bari mu mayira ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndababwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwagira icyo ufumbatishije umworo, ukubafu kwawe nikuze kumenye icyo kuryo kugize, kugira ngo icyo utanze kigume mu mabanga. So wawe abona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera habona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndababwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwashaka gusenga, injira haruguru hiherereye ugara urugi, uheze usenge, so wawe arahiherereye. So wabona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha ntimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira, bakinyankabiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwisonzesha, inogereze mu mutwe, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wabona ibiri mu misho azobiguhera impera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ijambo ry'Imana rikagira riti, ngiki rero ca gihe kiroranye rwose, nguyu wa munsi w'ubukiriro. Igihe cy'ikarema ni igihe kiroranye rwose cyo kugabana ubukiriro bw'Imana. Si ubukiriro busanzwe, ni Imana yonyene ishaka ngo kutwuzuriza nayo. Iki gihe rero cy'iminsi 40, murazi ko ikarema imara iminsi 40, no kugira ngo n'ubundi umukama aturemere umutima mushasha, aduhe umuzirikanye mushasha nk'uko twavyumvise mw'Izaburi. N'igihe nk'uko twavyumvise kandi mw'ijambo ry'Imana, twese dutumiriwe. Mwumvise ingene umuhanuzi Yoweli mu gisomwa ca mbere avuga imice yose y'abantu, nka yose, imigwi yose, ati twese biraturaba. N'abasaserdoti b'umukama birabaraba, naho umenga birirwa mu vy'Imana. Bose iryo jambo twese riraturaba. N'igihe rero ubwa mbere na mbere tudashira imbere ubwa mbere iyo myimenyerezo, ariko hari ikintu gikomeye umuhanuzi yatubwiye, akagira ati, nimungarukeko n'umutima wanyu wose. Umukama akagira ati, nimungarukeko, gusubira kuraba yuko vy'ukuri ubuzima bwacu, ivyo tubamwo, imigenderanire, imigambi, amadiri tubamwo, ivyo twirukamwo irya nino, muri ibi na biriya vyose, yuko vy'ukuri ko tuvyerekeza ku mukama, ko tubaho nk'aberekeye ku mukama. Hari niyo y'imvugo bakoresha muri Bibiliya ko tugendera imbere y'Imana. Igihe dusanze hari ibintu tubamwo tutagendera imbere y'Imana, tukigarura, tukinanata kugira ngo tugaruke ku mukama, ngo kuko ari Imana ikundana, ifise imbabazi. Igihe cyo mwikarema si igihe cyo gufunga isura twisonzesheje, twariye ikari, tuboneka nyene yuko turi mu kintu cyo kwisonzesha nta gufinato ya sivyo. Ubwa mbere na mbere no kwihweza ingene Imana ari umunyembabazi. Burya imbabazi z'Imana nizo zidukwega zikadutumira guhinduka.
iyo ugombye guhinduka gusa kuko ugomba kugorora gusa bisanzwe ubuzima bwawe, haragira igihe bikanakuruhisha ugasanga mbere wanabitaye. Ariko igihe ubigira werekera ku mukama, n'umukama akabona ati ariko abigira ku bwanje, aramanuka agaheza akakunganira. Niho ijambo ry'Imana ritubwira ati ni igihe nyacyo cy'ubukiriro. Hari ijambo ry'ikigereki bakoresha rikaze rwose rigira ngo c'est le kairos, le temps favorable. Mwumvise ingene kandi paracigira ati ni ukugira ngo inema y'Imana ntidupfe ku busa. Mu buzima bwacu birashobora gusha ugasanga inema y'Imana yadupfuye ku busa, ugasanga ibatisimu twaronse yaradupfuye ku busa, ugasanga amasakramentu twamaturonka umenga dupfa ku busa. Mukama akagira ati ngiki gihe nyacyo ntikigucike. Ntuze kwisigisha iminyota umenga n'umugigwa gusa, kabura mu mutima wumve ko hari ikintu mukama ashaka kugushikanako, hari ikintu mukama ashaka kumushikako, ashaka kukuremera, kuguha iforoma nshasha y'umuntu mushasha muri wewe. Hari ikintu mukama ashaka gushikako. Kubera yuko turatubona yuko ku munsi wa gatatu w'iminyota abantu benshi barakabuka bakaza kwisigisha iminyota. Patira akaba kubabaza ati mbe mwahora hehe? Mwahora hehe? Ku buryo bw'uko sizi ngo bigeze kubyihweza, basanga ku munsi wa gatatu w'iminyota harimo n'abatari abakatolika ngo baza kwisigisha umunyota, abaporoti, abayisilamu. Babajije bati none kubera iki mwagiye kwisigisha akanyota? Akanyota ngo ka patiri karakomeye, ukisigishije uyu mwaka ngo ntupfa. Mugabo ndazi ko hari abapfa bawisigishije. Mugabo ni ikimenyetso cy'ukwihana kizananye muri Bibiliya. Murazi yuko muri Bibiliya kugira ngo igihugu cy'Imana kigaragaze yuko cigaye cihanye, ngo bambara amagunira bakisiga umunyota, bakerekana ko banse kwishimira iby'umuntu, bagombye kwiyegurira rwose Imana. Nahora mbona rimwe rimwe nkiri mu paruwase kazubona abo bitakunze ko baza mu misa akaza yiruka ati pati makanyota siga kanyota, nigenda mu mbaburi wawe kariyo. Igikuru s'umunyota ni ijambo riherekeza cyane cyane uwo munyota, igarure wemera inkuru nziza. Ni igihe cyo kugaruka, umwe wese arabe kumbura ibica nk'ibiriya yoba yarazimiriyemo, kandi ntugombe kubanza guhera ku bintu bihanitse, hera kuri ibyo nyine biri hafi bifatanye n'ubuzima bwawe. Ekleziya igaca itwereka imyimenyerezo itatu mikuru mikuru duherekeza muri ico gihe, ikadufasha kureka umukama ngo areme iforoma y'umuntu mushasha muri twebwe, areme iforoma nshasha ihereye mugira nti ikibita mu Congereza mindset, guhindura ikungene wiyumvira ibintu. Hari igihe mbere guhinduka bigusaba guhindura indinganizo y'ubuzima. Urashobora gusanga umuntu yashaka guhinduka mugabo uginga atarahindura orere y'ubuzima bwe, ugasanga ntibikunda. Mukama ndashaka yuko zohora nzinduka mu misi yo mu gatondo kuza ndagenda kugusenga muri iyi misi, mugabo ugasanga uracaryama imerudi mate. Bizogera gute ko byo kumeze neza? Ni hamwe usanga patire atanguye gusigura mu misi yo mu misa uri kurabyemera uturingiga. Imana mushobora byose ntugace utemba hasi kubera itima, atari ukubyemera mu mutima kubera uko urasinzira. Ariko usanga guhinduka bisaba guhindura na orere, bigasaba mbere guhindura n'imigwi ugenderamo. Shaka guheba kuboregwa, mugabo wamujyana n'abantu bahayanwa amacupa banyoye, bizogenda gute? Bikunda. Ushaka kuva mu kwisambanya, kuva mu busambanyi, bizogenda gute? Wama mwijoro mbere yuko uryama usanga uri kuri bya bifilme by'ibiharadabu, ibikunda. Kugira ngo umuntu ahinduke n'urugamba rwo kwemera, agacagagura imizana, ikibi gicako kikamuboha. Aho mwe wese rero ntarabe gusa bimushikira, mugabo arabe umuzi wimushikira aho ushingiye. Asaba mukama akaduha imyimenyerezo itatu ikomeye twumvise Yesu yagarutse ko mu nji,
kagira ati gusenga, kwisonzesha, be no gutabara boro, gusangira n'abandi. Atari gutabara boro gusa bijya duha umworo, ni hejuru y'ivyo kandi kumenya gusangira n'abandi. Rega rero abantu usanga umenga abantu basangira n'abandi. Kwisonzesha, kwisonzesha kumbura badashobora kwisonzesha ibifungurwa kuko bagwaye canke amaze kurenza n'imyaka. Mugabo twese iryo jambo riraturaba. Kwisonzesha ururimi rubi, ururimi rubi ruzuye mu bantu kandi rukica bose no mu basenga. Kubera kuhimbagwa no kumuvuga ibintu bibi kundi, kubera kuhimbagwa no guca inyuma y'uwo mukama akagira ati aho hantu wari ukeneye kuyisonzesha, shaka ureke kwisonzesha kurya, kuko mbere wisonzesheje kurya uca urya ikari abantu bose ugasanga uriko urabashwimagura. Genda ufungure. Ariko ahubwo wisonzeshe bikuvyurire inzara y'Imana, ugusonza Imana, kugerageza kwinanata n'umwimenyerezo. Nicyo gituma Eklezia iduha iminsi 40. Nk'uko tubona muri Bibiliya, iminsi 40 ni iminsi ifashe yo gushobora gutangura ikintu gishasha, yo kugira ngo Imana itangure ikintu gishasha kumwe n'abayo, kumwe n'igihugu cyayo, kumwe n'umukunzi wayo. Ni temps de maturité yo kugira ngo havuke ikintu gishasha, haze isezerano shasha. Ni igiki gishasha wumva ushaka gutangurana n'Imana kugira ngo ukomere mu bucuti musangiye, bize kandi bigukomeze mu migenderanire myiza n'abandi mu Mana. Kwibabaza, kurengera, ivyo bintu byose bidutuma turenganya abandi. Iyo turenganya abandi tutabizi, ariko usanga urenganya abandi ku kazi, ugasanga wirirwa wunanye muri twa tuntu tuguma dutwenga. Abandi bariko barakora bagatumuka, kandi ugasanga ugiye guhembwa umushahara nyene uheruhembwa, ntiwawitangiye bikwiye. Kurarenganya abandi, uri kuragimitsa abandi, hari nk'akantu k'ubusuma n'ububeshi. Ivyo bintu murazi ko bidushikira rwose. Ivyo bintu bisigaye bishika rwose. Ugasanga uri kurarenganya abandi, ugasanga hari nk'ikintu mukorana n'abandi, mugabo ugasanga wewe uri kurabatevya cyangwa urabibatana. Kwinjira rwose mu buzima kugira ngo urabaho hantu hose Imana ije itisanga mu buzima bwawe, kugira ngo ikuremere umutima mushasha, umuntu mushasha. Ni igihe nyaco cy'ubukiriro. Imana iriteguriye kukugabira. Imana irashaka kuguha akanyamuneza gashasha, kandi tukabigira twumva yuko ubwa mbere tubisangiye n'Imana. Ntitubigira kugira ngo ubwa mbere tubonwe n'abanaka bagire bati ariko araba umuntu vrai. Oya, mugabo kukugira uti ni ijambo, n'ingingo, n'ibanga dusangiye n'Imana yanje imbona kure, inzi gusumbya abo bandi bambona inyuma batazi ibyo biyumvira kuri jewe. Ni igihe cyaho umukama koko vy'ukuri ashaka kurema umuntu mushasha, umutima mushasha, umuzirikanye mushasha muri twebwe. Mukanya dufata agaciro k'umwanya mutonya kugira ngo imbere yuko dusigwa iyi minyota twumve neza rero umugigwa tugiye kugira muri iyo ntumbero y'amajambo y'Imana duheje kuzirikana. Amen.